Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro duhere ku ngingo nkuru zigiza no makuru. Ibikorwa vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu bigeze ku ntambwe yo gutunganya ikarata y'uburere bwa rusansuma vyemezwa na Nikora Ndayishimiye ni umuyobozi w'ibiro bikuru vya rusansuma muramukurikira murano makuru. Ihiganwa Isanganiro Award ryatangujwe icese kuri uyu wa kane ku nshuro igira 12. Charles Makoto umuyobozi wa Radio Television Isanganiro ahamagarira abafashanya na Radio Television Isanganiro kwitaho iryo higanwa rifasha mu iterambere ry'abaririmbyi eka mbere n'igihugu. Idonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutsa kandi tubaha ikaze murano makuru. Ibikorwa vya rusasuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi bigeze ku ntambwe yo gutunganya uburere bwa rusansuma. Nikora Ndayishimiye umuyobozi w'ibiro bikuru vya rusansuma ashikiriza ko ico gikorwa gifasha kumenya ibiharuro umugwi ujejwe gutunganya amatora seni ushobora kuba urakorera ko mu ntumbero yo gutegura amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Nikora Ndayishimiye aja mbere kuba n'umutumire wacu mu mpera z'aya makuru. Kuva itariki 16 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka twaraye turangije w'ibihumbi 2023 niho twatanguje kogwa bijanye no gutunganya turere tugize igihugu cacu c'u Burundi duhereye ku rugero rwo hasi no kuvuga ku makartie no ku mitumba isanzwe igize igihugu cacu c'u Burundi. None ivyo bikorwa bimeze gute? Iyo tugiye mu ngo n'imiryango tuca dubaza ibibazo bikeyi. Ikibazo cyo kubaza uko abantu bahaba uko bangana dufatiye no kubitsina, hanyuma tugaca tubaza muri abo bantu bahaba ni bangahe bafise kuva ku myaka 16 kuduga. Ico kibazo rero tukibaza kugira ngo dushobore gutororokanya ibiharuro vy'ibanze tuzoha wa mugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora akaba ari vyo uzobura korerako kugira ushobore kumenya ati muri iyi ntara hazovaho abashinga amateka bangahe canke hazovamwo abajenama ba komine bangahe. Akamaro kavyo rero ni kugira ngo bidufashe muri rosansuma nyezina ntihagire umuntu tuzorosansuma ku mitumba nk'ibiri. Mu gisata ca politike tubandanya nano makuru. Umugambwe FNL wizera ko uburyo bwo gutegura amatora yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2025 bushobora kuba buhari. Jacques Bigirimana arongoye uwo mugambwe afatira ku kuntu leta ataco irabishikiriza ko gushika ubu mu gihe mu matora aherutse abaterera bamara igihe kirenga imyaka 2 baterera. Kubwiwe n'ubuzima abanyagihugu babaye mwubu ntibugoborohereza guterera ayo matora. Mbona ndetse ratangura guterereza iregiye bizoterereza beratanguye koko amatora yageze. Ubu turi muri 2024 no kuvuga yuko amatora ari ejo bundi mu mwaka uza baratanguye. Nizera yuko ratavye bazoterereza nta kandi sinzigenze ko bavuga yuko amafaranga y'amatora bo barayaronse yarakwiye. Sinibaza ko arayandi bazosaba kuko ntaho boyasaba haba mu bakozi ba leta haba ngirango no mu bikorera twabo haba mu bene igihugu bose bararira twese turarira. Nari amafaranga guterera amatora twakura he
rero nibaza yuko leta yafise kuko yaba yafise ikeneye intererano iba yaratanguye kuko ntiyobwira abantu ngo nimuterere hasigaye amezi 3 ntivyokunda. Ku rundi ruhande umugambwe CNL wo ubona ko guterereza abanyagihugu uburyo bukora mu matora ari ukubananiza. Agatorwasa arongoye uwo mugambwe yibutsa ko hasanzwe hariho uburyo bugenewe ico gikorwa mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka n'ayahandi ho ngo abanyagihugu baterera biciye mu makori n'amatagisi batanga. Amafaranga y'intererano yo gufasha amatora nganyo y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka hari amafaranga agenewe ico gikorwa. Bigero by'ukuza rero ngo abantu ngo nibaterere ukundi nuko abari integuro bidatomoye. None wewe uzi ko igikorwa kizosaba uburyo ari igikorwa cy'igihugu nikija mu mafaranga leta izokoresha, kandi urazi yuko ayo matora aba buri myaka 5. Kuki utabiharura neza kuva mu mwaka wa mbere ukagenda ubika amafaranga akwiriye ku buryo hazogera ayo mafaranga yose wayakwije? Ni vya bindi baca bagaruka bakaja gufata abantu ngo nimuterere udaterereye bagatangura gucokoza gutyoza abango nabariya ngo nibaterereye amatora. Ibintu hamwe nivyo niyo hagize ingorane ziba bagatangura kuvuga ngo n'amatora abo nyine ngo bitunganirije ngo nta wundi muntu yogira icyo avuga kuri ayo matora. Urumva ntabakira amatora akwiye kwitwa ayo matora. Urumva yuko aba yamaze kuba amatora yagiyemo akanenge gakomeye, kuko hari abavuga bati tuyagira uko dushaka kubera amafaranga y'iwacu, kandi ari igikorwa mu bisanzwe cya twese. None ko turiho amakori, ko turiho amataxi, ikigega ca leta cabiteguye neza, hobora amafaranga yo kugira amatora gute? Kira noneho n'izindi manza abantu baraterereza ko amatora twaba tugomba kugira twoterereza abakunzi b'u Burundi babaye bashoboye kudutera bakaduterera icyaha cyo bakirimo cyo bari kihe. None ibindi bikorwa byo byose mbona duterereza kuki amatora yo bovuga ngo kirazira kigasiririzwa? Yego kwitwaza ngo turi igihugu cikukiye nivyo twarikukiye, mugabo turasangiye imbibe n'abandi, turakeneraniye n'abandi. Uko badukenera muri iki niko natwe dushaka kubakenera mu kindi. Nta kibi coba kirimo rero yuko dufise urubanza rukomeye nk'amatora tworokorera ku mugaragaro, abanyamahanga bakaza bakarabigire twabitunganije babishimye tukabera akarorero n'abandi. Kwibutsa abagize umugwi seni ico bajejwe biri mu vyatumye uwo mugwi utunganya kuri uno wa kane umwiherero ku bakomiseri no ku bakozi bawo. Prosper Ntawugwamiye awurongoye atanga impanuro ziri mu mice 3 ku bakozi no ku bagize uwo mugwi arongoye, nk'uko rero yabishikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru. Tumukurikire muri ano masanamu dukesha bagenzi bacu ba radio Nderagakura. Nkuko mubizi ngo urubanza rupfira mu ruvugano, umukozi rero mushize ku kivi uba wamubwicagiye gukora. Kubera rero dusenyera ku mugozi umwe twuzuzanya tudatana mu kazi, twagombe dusubire turabire hamwe amabanga jejwe seni, imirimo itandukanye yo muri seni, duce turaba rero n'umukozi umwe mu bakozi ba seni ico ashoboye nico twomutuma. Umwiherero rero hanini nahugamije nico uri kurarondera. Intumbero nyamukuru ni uko twumva kumwe, tubona kumwe, dutahura kumwe imirimo ijejwe mu gwiseni kugira ngo amatora yimirije mu 2025 azogende neza. Impanuro ni nyinshi ariko twozishira mu mice 3. Umuce wa mbere twobasaba yuko bakunda akazi, bakorere hamwe, bakore bashigikirana, bakore buzuzanya. Hagize ikigorana ntihagire uvyikebekeranya, ahubwo abivugane na bagenzi we bamufashe kubitorera inyishu. Ikindi twabatekereye no kugabanya urusaku n'urunwarunwa, kuko akarenze irembo kaba karenze impinga. Hanyuma hari bigoranye bibanze bitorerwa inyishu muri seni imbere yuko bisohoka muri seni.
Amakuru yacu arabandanya itanguzwa icese gihiganwa Isanganiro Award kuri uyu wa kane ku nshuro yagigira 12. Intumbero y'uno mwaka nuko umuziki w'u Burundi woba uwuteza imbere umuririmbyi eka mbere n'igihugu nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi wa radio television Isanganiro Charles Makoto agahamagarira abafashanya n'Isanganiro kwitaho iryo higanwa rimaze kugira akarusho. Isanganiro Award rero ku nshuro ya 12 ritungana iryo higanwa ryarafashije cyane. Ryarafashije bwa mbere ihangiro rya mbere kwari kugira ngo abaririmbyi b'abarundi bakunde umuziki baririmbe mu Kirundi. Iryo hangiro ryashitswe ko ni hangiro rya mbere abaririmbyi b'abarundi no munsi barahinyanyura umuziki bagakora umuziki by'ukuri urumbirwa urimo akanovera. Ikiboneka nuko abarundi nabo baratangwe guhurumbira umuziki w'ikirundi baritabira ibiteramo ibitunganywa n'abaririmbyi kumbure hari hacariho agahaze na cyane cyane aho tugiye gushimikira muri kino gihe nige tubona yuko vy'ukuri umuziki w'Uburundi uraririmbwa kandi uririmbwa neza uhinyanyuye abarundi bariko barihurumbira umuziki w'ikirundi ariko umuziki w'ikirundi umuziki w'Uburundi nturashobora kubeshaho bene ico kimwe twokuvuga ati l'industrie de la musique burundaise uno munsi kugira ngo turabeho kuguki kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore kubeshaho abarundi ushobore guteza imbere igihugu ushobore gutuma n'igihugu gihurumbirwa. Turatera kamo rero abasanzwe badufasha shigikire kino ciyumviro ca radio televiziyo Isanganiro kugira ngo rino higanwa ribandanye rifasha by'ukuri abaririmbyi kwiteza imbere ariko no gufasha kugira ngo umuziki w'u Burundi utera imbere ushobore guterera mu iterambere nkuko tuvyifuza mbere bishike dushobore no kurenza imbibe ushike mu bihugu bibanye n'ibihugu byo mu mahanga. Charles Makoto umuyobozi wa radio television Isanganiro. Unawo ni wa mwanya w'umutumire Nikora Ndayishimiye umuyobozi w'ibiro bikuru vya Rusansuma avuga ingorane zibonekeza mu gikorwa kiriko kirangurwa cyo gushira kwikarata amakuru ajanye n'ingo n'imiryango uburimyi n'ubworozi agaruka ahanini ku ngorane zifatiye ku buhinga ibikoresho hamwe rero no kuvyokogwa kugira ico gikorwa citabirwe na bose atanumwe avuyemo. Nikora Ndayishimiye murongoye ibiro bikuru vya Rusansuma mwaramutse kandi kazi. Mwaramutse ndabashimiye kubona mwantumiye. Hariho haratunganywa ibikorwa vya Rusansuma bijanye no gutunganya ikarata ya Rusansuma ivyo bikorwa byatanguriye mu gisagara cya Bujumbura kano kanya tuvugana biriko bibandaniriza mu gihugu hagati. Muyobozi w'ibiro bikuru vya Rusansuma mbega ico gikorwa ni giki nakahe kamaro kacu? Ubushitse ku mutumba witwuku turadushiramwo ibiharuro bijanye n'ingo n'imiryango ziba kuri uwo mutumba. Tukaja dushiramwo ibiharuro bijanye n'ibifasha mu iterambere ry'uwo mutumba canke yo quartier no kuvuga tuja turaba amashuri ahubatswe tukaraba ibitaro bihubatswe tukaraba byabigega rusange ko byoba ko bingana bihubatswe tukaraba amazi meza ahubatswe iyo tugiye mu ngo n'imiryango tuca dubaza ibibazo bikeyi ikibazo cyo kubaza mu rugo abantu bahaba uko bangana dufatiye no kubitsina hanyuma tugaca tubaza muri abo bantu bahaba ni bangahe bafise kuva ku myaka 16 kuduga. Ico kibazo rero tukibaza kugira ngo dushobore gutororokanya ibiharuro vy'ibanze tuzoha wa mugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora akaba ari uzobura korerako kugira ushobore kumenya ati muri iyi ntara hazovaho abashinga amateka bangahe canke hazovamwo abajenama ba komine bangahe. Akamaro kavyo rero nukugira ngo bidufashe muri Rusansuma nyezina ntihagire umuntu tuzorosansuma
ku mitumba nk'ibiri. Kano kanya kiriko kirarangurwa mu gihugu hagati hari intambamye zibonekeza. Hariho aho dusanga abakuru b'imitumba batazi imbibe zaho batwara. Iyo ni intambamye canke abakuru b'imitumba ibiri hana imbibe ugasanga baraharira umwe avuga ati aha ni iwanje uwundi aha ni iwanje, urumva ico kirafatanye kica gituma iyo bataratora inyishu y'izo mbibe uriko arahakorera abanza kubangira kugira ngo babanze kumvikana. Ikindi novuga murabona ko dukoresha ubuhinga bwa none mu gutororokanya ivyo biharuro kandi tuca tubirungika ku kamashini nyabwonko buri munsi ku munsi. Igihugu cyacu rero muri bwa buhinga bwa none dusanga atari hose umuntu ahari umukozi aba ariko arakora ahejeje kubitororokanya ivyo biharuro aca ashobora kubirungika kugira bize kuri ya mashini nyabwonko. Iyindi ntambamye novuga ni ijanye nuko amakomine yose adafise umuyaga nkuba kugira ngo twadukoresho bya bikoresho turiko turakoresha dushobore iyo umuriro waheze dushobore gushira mu wundi muriro. Ikindi novuga ni iki kijanye ni gitoro kubera igitoro arico abariko barakora twarungitse ruguru bari mu mamodoka zarabatwara aho bakorera. Iyi gitoro rero kibuze bica bitugora. Nakaye kamo mwotera baba abanyagihugu baba bajeje intwaro eka n'abandi begwa na kino kibazo kugira ngo vyitabirwe ku rugero rushimishije. Murakoze cyane. Novuga yuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaramaze gutanga intumbero, arasaba abanyagihugu bose baba mu Burundi yuko bo kwitabira bino bikorwa vya rusansuma hanyuma bakishura ku bibazo vyose tubabaza neza. Je ico novuga nuko onosaba abajeje intwaro guhera kuri ba nyumba kumi, abakuru b'imitumba, abatwara amazone, ba mustanteri, ba buramatari ko bobandanya badufasha guhimiriza abo batwara kugira ngo bakire abakozi bari muri bino bikorwa bongere bishure ibintu vy'ukuri. Ntihagire umuntu babajije ati utunze inka zingahe afise zitanu avuga ngo yitungiye ngo tubuguma ngo tubiri, kubera bica bituma mu tegura y'imigambi hariho ibitagenda neza. Abadufasha nabo no basaba yuko bobandanya badutera intege, babandanye badufasha muri ibi na biriya kugira ngo kino gikorwa tugisoze. Nk'ibi bijanye n'igitoro, ibi bijanye na connection, hari ico musaba kugira ngo bitore inzira? Kujya ubushikiranganje bubijejwe bwamaze kuduha impusha zo kugira tuze turabitwara. Nibaza yuko igisigaye nuko boza baratubwira ati aho igitoro ku station twagitanze naha genda babahe. Mu byo boraba nuko ubushikiranganje bubijejwe uraba yuko nka kujya kw'inzego z'umutekano zitabura igitoro natwe ntituze tukibure muri bino bikorwa turimo vya rusansuma. Nibaza ko tuzobandanya tugerageza turaba dushobore aho tugeze kuronka ukuntu turungika ivyo biharuro. Twebwe ico tubasaba nuko bodufasha nabo nyene mu guhimiriza abene gihugu. Nicolas Ndayishimiye murongoye ibiro bikuru vya rusansuma, tubashimire. Nanje ndabashimiye kubona mwantumiye. Nicolas Ndayishimiye umutumire wa televiziyo Isanganiro yaganira na mugenzi wacu Jean Dodier Irakoze. Aha niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye mukurikira ibiganiro vyacu ahanyene.